mpore muvyeyi jewe nukuri ahanye sinzi ukuntu kugira sinzi ndarushe abana banje barandiye buri umwe wese ngo ashaka iki buri umwe bagwanira inzu ngo shaka ndarushe sindiko ndabona iherezo ry'ibi bintu jewe. Yo ihangane mama buku wihanganisha biragoye gusa rero urabe neza uzaba usanga barabarutse abana bawe ereka ibintu vyo muri iyi minsi biragoye akumbuka ugerageze urabe Je ndakubona ukuri vyoba ntavyo none gasha abana banje ntibahuza ntibacana uwaka nta n'umunsi n'uyu nubona bariko baratwenga nubona bariko barayaga banezerewe ntibikunda ntibibaho. Mumfashe gusenga abasha mumfashe gusenga n'ukuri ndumva ndarushe mu mutima mumfashe gusenga shari vyanje buriya bigiye guherera. none sha mama buku waregereye urya muhungu bukuru uramubaza urumviriza ingene ibintu bimeze erega abahungu bakuru abana bakuru usanga bakunda kuba bumva ibintu bimeze gute shari ntako ntakoze ujya werasara niwe rero sekibi aho urabona niwe yarakwiye kunyegera tugafashanya tukaraba nyene dushobora kugera ibintu tukaraba nyene dushobora kubandanya ubuzima bwiza mugabo ntashobotse ni satani yiterekeye aho ntahura ntanyumviriza n'umunsi umwe ntanakeneye no kumikiyagusha ivyo ndiko ndamubwira vyose amfata nk'umusaza ahubwo ndagowe umve ngo ndagowe. Jewe hanye ndiko ndiyumvira ikintu co gukora ariko ntaco mbona aba bana banje badahindutse ahubwo mumfashe gusenga n'ukuri jewe Imana inyorohereze. sha mama buku reka ndagufasha nyene ukomeze amasengesho gusa ndumva ntiworohewe ariko hamwe n'Imana je ndizera ko bizogenda neza. Nukuri ndavyakiriye ndizeye ko Imana izongirira neza hama mbona umunezero mu rugo rwanje n'ukuri naho wanje ntagisubira kumubona basi abo bana banje ntumendeho umunezero w'abo bana banje basi shari reka ndaguherekeza wigire vy'iwanje Imana niyo kuvyitaho ayo bundi mbona bigoye. urakoze kuza dore kuri je nari ndagukeneye je ibintu vyo muri no rugo je numva vyandambiye numva ndarambiwe ibintu abahungu bo nk'abakora ni ibintu basibisiza ubwenge ni ibintu vy'amayobera umwanya wose baguma bashwana uzubona bukuru atoye butoyi ukazibona butoyi yafashe bukuru bakagwana ukazibona butoyi yafashe yanje nukuguma bashwana gusa nukuri je numva narambiwe antwani bazi ko ari ikintu cishije twe tutaramenya. none gahive ndakubaza ko abana papa wabo yapfuye bavukana bose mama wabo atamwana yoba yarazanye cyangwa papa wabo azane akuye ahandi ngo bame bararyana ivyo bintu vyoba bisigura iki? Je nanje nivyo ntariko ndatahura umenga samahasa abandi maso usanga bo bakundana mugabo bo nta no gukundana nta nakanona gatonya umwe adashwanye uwundi aragwana je sishaka gutabura ibintu biko biraba muri runo rugo. noneho anje baba bamuhoreke je ntavyo nzi anje baramufata nabi umenga nta nuko bavukana anje we yarigorewe anje umwanya wose agoma bamurya umutima baramuturubika mana yanje na mama we yaragowe vraiment kugira abahungu nk'aba biraruhisha n'ukuri. ariko ive muhanure urabona kuri umukozi mwaro no rugo urakwiye kuzuraraba ibintu ngene woza uravyinjiramwo bukebuke
ukarabana n'ibikuraba kuko biva ico nokubwira co hari ukuri kumwe gushobora gusenya umuntu umwe muri uyu muryango. Vya kweli? Bukuru, Butoyi, mama wanyu narumvise ko afise ibibazo, nziko ndi umugenzi wiwe cane, twaraganiriye arambwira ko afise ibibazo, afise ingorane mwe mumuteye, hagati yanyu hari intambara, umuvyeyi ntimukimwubaha, ahubwo muriko muranamurengera. Ashaka rero ndababaza ikibazo mufise, mufise ikibazo nyabaki ku buryo murengera umuvyeyi mutakimwumvira. Ni kubera ari we muvyeyi mwe mufise, ata papa wanyu mufise, bimeze gute? Ndashaka mumbwire n'ukuri ikibazo mufise ku buryo mubaho ku muvyeyi ata mahoro akibaronkana. None madam, nje nkunda ndakubaza, muri zya ntumwa 12 zagendana na Yesu, wewe muri zya urinde? Jesi ntahura, uri intumwa mama yatumye, uri iki? Jesi ndabitahura, uri muntu wanatomo cy'abantu barantumwenza biyisi. Asanga afise ibibazo mu rugo rwiwe ngo aje kuraba ibibazo byo mu rugo rw'abantu. oya bonga biranatahuritse. Jereka ndakubwiza ukuri, ntumwa yigendera y'amaguru abiri, mu by'ukuri ibibazo vya mama murabihuje, twe na mama wacu, mwe na mama wacu ntiduhuje ibibazo. Unasikia? Kandi abantu ubu barakora. Kandi abantu ubu bose barasaze. Muzi kwinjirira mu buzima bw'umuntu. Kuri kimutira aba ku ruhande umuntu wese ari. Jimbonye mumpamagara ngaha ayi nawe umpamagara unzana ngaha ayi. Ibintu by'uburofarufa ngira bambwire je. Ibi nivyo nawe tukunda gupfa. Kuri ishobora kumvuga ushobora kumvuga nawe yerekino jewe twamadufa wewe. Ni naco rero ndavuga. Umuntu mugufi ndakubona ndakubwira uranyu wawe ntumva wewe. Aho urotanguye Zakayo. Sindagusha mu ntumwa za Yesu werekana kwiteza Zakayo. Imbere guhanura umuntu muremure afise n'ubwanwa nkuko canke guhanura umuntu nkanje, uramanza bimuremure ukure. Nimbuzo woronka ibintu byo kuduhanura dushobora kumva. Hano umwana nama nturi kuri level ya mama wacu. Yaba ndabe igituma abantu. Aho haza ukabweje utubwira ufite uburufa bitabaho. Kunika abantu baba bagenda mu ntunze mu ngo z'abantu bakagenda bakubiswe. Nk'uyu muntu amukubise ibyo umugoro utwe agiye ararira. Agiye kwitwara. Azi umwanya n'amafaranga. Aho umwanya ntesheje wowe umpa jewe. Yemwe ku majambo muriko murambarira kuri mama wanyu ntiyabeshe, ayabona yo nayandi naje kuri kankiza gatwe ngende, yemwe ntimunyice umvise kandi uko nabibonye genda hiyo abonye hayi n'ubukuntu yongeje cyo gutubwira magagusa makosa sinuyu amakosa ni zina rya Mungu. Jone nimereye neza mu nzu nibereye mu nzu n'ijyaminza numvura ntuntu muyeyo ngo niki ngo mufite kandi wewe gusa nawe urumva ko ufite ikibazo wewe mu mutwe wawe. Ndakubwira ko udakomeye. N'umuntu aduhamagaye washaka ncince mvuga nanze biri mu mutima wiwe ne biri mu mutwe. Kandi nawe uragorana wewe kweli. Uragorana gusa mere nawe je mere tuzoshwana zaragenda nyimba zaratuvuga ngo kini shwana nande mere je tuzoshwana yengo fise kweli shabuko ukuresha bari niko ubwenge bwawe bunga ubugugu bwawe bungana. Wewe muri biro mana ya wewe mwako nanze waya masa nzokudobora shanze okumomona. Buto ibyo ndiko ndumva mu rugo wanyu n'ibiki kandi ko biri koze je ndibaza urabizi ndatuguhisha ibintu byanyu birancanga kuko umwe avuga ibi undi akavuga ibi undi akavuga ibi, ni ukuvuga ndiko ndatora umuco wabyo. nje mvuga ibihe mukuru wavuga ibihe ako nje ndiko ndatara bivuze ko uganiriza twese muri make. Murabasengetsana banje mwese. Ndibaza yuko ikibazo urabizi dufise hajya icambere papa yarapfuye urabizi.
kandi papa nazi ko ari mu bantu mbere mwahuza cyane ikibazo cyose yagira canke wagira yarakwitura na cyane reka tuvuga turi babiri guto ariko babiri gusa nyirabayazana ndibaza ko urabizi numva ngo kandi sinshobora kumva ukuntu papa yari kuduhora ngo nuko nje n'urya mutipe tuvukana twama dushwana kandi papa wine yarabona yuko urya muhungu njewe nimba ari mukuru wanje yarabona neza yuko ari wari mu mafuti nuko nje nimba ndi mutoyi ujya tukashwana bivuze yuko urya mukuru wanje ari mu mafuti papa kimvira akaca agomba guhereza imitungo umuntu yaje dusanga muhira ariko ikintu uracyumva tani nako kaca kasama na burya buntu uzi hariya aye kaca kabagomba kuba feeling navyo n'ibintu katazi niyo vyavuye twe twari kuvyemera imvire zabo tundakubwira babutoye keshi baca ubwenge uzurabaha amahasa hose ari babutoye usanga baciye ubwenge gusumba babukuru bukuru ndamutahura aho ubwenge bwe bugarukiye ndabitahura none nawe kunzi babutoye baca ubwenge wifatanya n'ivyemvero vya bukuru gute kubiko utoba umuntu w'umugabo ujya mukobwa yobatwaye imitungo gute ko numvise ngo bamwanditse ko imitungo yose no papa aza gupfa ndabwire ntacyo utazi papa aza gupfa yari muri gahunda yo kugomba kubimuhereza niyo papa yacapfa ntabwo nshaka kubaza ko papa mwari abagenzi cyane na yahe yandi makuru yihishe wewe ushobora kubuza kuko sinshobora kubona ukuntu papa yagomba gusinyisha ujya mukobwa abimuhereze inyuma y'icyo gihe akaca atera apfa urumva ufite papa wawe yapfuye giturumbuka amaze gupfa giturumbuka nta mwanya w'uko ntiyari bwanganirize ibyo butunzi bwiwe amaze gutanganiriza ibyo butunzi bwiwe niho amakuru yagiye guseruka yamaze gupfa ko yagira byandike kuri uwo mukobwa ahubwo je ikibazo nagize yarabimwanditse ko cyane ntarabimwandika wapi navyari bwamwandikeko none ikibazo kiri niho ushaka muri kumupfiye ico dupfa urya muhungu je agomba kumena kumenya ndi umwana agashaka ko inyuma y'urupfu rwa papa agomba kucaba umuyobozi wo ngaha mbe nkubaza urya muhungu je ntungana niba ndusha amasaha urumva ritangana kwanza nta namasaha ndusha kamere umvire zabo tundababwira agomba kwishira hejuru nimba nje ndi musi eje ivyo novyemera ahazopfa umuntu ahubwiza kuri tandi murabahungu babiri mutahabaye nk'umuryango ahazopfa umuntu oya nta muntu swate nje nzopfa canke nk'icyo kinjira makihapfira ntituzobemera kuko mwese turabakeneye nta muntu twemera kwapfa muri hagati ya mwebwe babiri ahubwo umuti wa byose tumanza gukemura muri famiye njya mukobwa tumuronderera umuti wo kuva muri uru rugo systeme zose zishoboka tuzikoresha tubanze tumukure mu rugo hama ivyamwe na butoyi musangiye amaraso naho azoba kamanyi ko kandi muzogasangira njewe jigo nzo ujya muje amapana kuvuga yuko ngo ari we ngo azobitwara oya murangana reka yakunda jiwe kamimi nije papa yakunda jiwe n'uyu munsi amatwi nyumviriza nshinda kumva atantu atsikana nakuba njewe papa urabona ngenda kubwire sivyo papa urabona ko yakunda jiwe bivuze ko iyo ataza gupfa n'uyu munsi nubwo yari guhinda ibitekerezo akabinshirako none ujya muhungu w'ivyanwa bimeze kujya mengo nagasuguru yari kumwandika kw'ibintu bigenze panje nuko twatuvukana jewe umviriza atanyubashe abone yuko njewe kame nje ndi nka responsable nga uto mwubahe akubahe none papa katigeze hama mumaze kubahana mutore umuti w'ukuntu urya mukobwa imitungo itaja kurujya mukobwa ndabarahiye muzo none ubu ninde wo kubimushira ko papa yapfuye mama abifitiye uburenganzira mu gihe papa yapfuye mama ugende umubwire mama ndanagutumye ugende umubwire mama niba afise n'icyo gitekerezo cyuko yofata iyi parasera yacu akayimushirako agafata ibiri mu nzu akamushirako agafata ya parasera ari hariya muri ville hariya akayamushirako ndakubwiza ukuri je murazi ko ndabakunda nk'abasengezana banje sivyo ariko nzomanika amaboko mu gihe hagati yanyu hagumye injyana mutumvikanye kugira ngo usende ujya mukobwa we niko maze kubwira mama ega wewe hari gihe usanga ubwira njewe buri cyari mu gahinda ariko ntabwo ndamushigikiye sinofata muramukazi wanje ngo ndamukabe n'abasengezana mwebwe nimwe dusangiye amaraso niwe muntu wa mbere mboya ciye ubwenge nkora nunga niwe muntu wa mbere mboya ciye ubwenge muco ubwenge
jewe umunsi nzokumva ujya mukobwa ari we yanditswe ko imitungo kubera usamazi bwanyu tuzoba tubwiza Nazi kirere ngomba nkore. Urabona bukuru yarigize udanje ho ngaha. Nta kuntu utangura kuri gwa bukuru. Basi nzoruhishano. Abaninda ruhishano rukamanza rukamvira mu nzira. Numva cyakobwa cyumva kazonanira. tuzoca usara. Oya sinzosara. Mbiriza nkubwire. Ubundi mu mico y'ikirundi ihasa bakiri batoya. Umwe apfuye n'uwundi kesha arapfa. Si keshi baba. Ako ni nakibagiye rero. Rero ni wiyumvira kwica amaraso yawe nawe uragenda. Oya. Utagiye uzocoba nka Kayini. Kandi bivuze ko dupfuye twese n'ujya mukobwa cyo bisigarana. Nzamuhaye inzira. Ako nabandekoye. Kandi mama wanyu adosheja mu ibarabara. Arazi ikintu cyo gukora. Jya mukobwa. None manze mpita n'ujya mukobwa mu ibanga cyane. Oya. Ntuzukora amaraso. Umuryango wacu nta maraso dukora. Ahubwo dufise uburenganzira bwo kumutuza akahava mu cy'umutima. Tumujye umutima bishoboka tumuteketse agenda. Kandi mama wanyu mviriza iyindi system. Mama kubwira mugire mu mukure ko byose mu mukure ko ujya mukobwa. Gerageza muce bugufi imbere ya mama wanyu mumube hafi hajya umutima uri kuri ujya mukobwa kubera iki amwereka urukundo. Mama bashaka ngo tubaho ujya mukobwa natwe n'inshuti twokunda. Oya ico hose ndabashigikiye mwubaha nkanda murapfukana sawa. Mbeho nta muryango afise yajava ujya mukobwa ntuzi mbe tante wewe ukunda kumaza ibintu ushobora kufite ikibazo cyo kwibagira. Ujya mukobwa aza nje urabizi nari nkiri primaire. Ujya mukuru wanje bisa naho yarasubije ishuri rimwe mukatwari hamwe nari nkiri muri primaire. Ujya mukobwa aza papa yamuze kugenda nta kintu bituzi ntwe kwacu bwenge cyane. Icyo tuzi cyo bafite umuryango nuko papa yamaze kumwandika nk'umunyamuryango natwe ngaha mu muryango. Ariko ibicumbiye n'icyo ndagize ku mutima nje urazi ahubwo reka ndagusezere. Reka ngene je ndamuvangira umuti ndamuje umutima kugeza ndawukuyemo. Ubwo nitworaba neza tukagenda bukebuke tuzohava dusanga ari uwa papa yari yabyaye hanze akaduhisha. Nzoganiriza mama wawe ko yapfuye atabivuze ugomba kuvuga papa yoba yari birashoboka abagabo bafite utwumba twinshi. Ntagenda biganirize mama umukore mu makuru nusanga ari cyo nusanga ari cyo twe nikizoduhindura ibitekerezo byo dufise ngaha. Oya tuzoca tubivugana. Sawa rero. Oya. Ninde? Ninde? Ninde?